hari mw'isite ashobora gutembera kubona abantu bavuye ahantu baramubonye ko bari basanzwe bamuzi ugasanga baramutwaye cyangwa bagateramana ahantu gatoya ko twashobora no kumurondera tukamubura akacamani tugatega imana ibyikoza akizana ikindi gihe twamuronka byahaye ubona ni sawa dakeba niwe uvuye isaha uye umagara kugira iki utembera none wazanye tugiye ndi ngane rero natwambaye ibirato bisa ego kweri shaka petit frere wanje sivyo kacamene narara kashira n'ikino uribuke ko jowe twahuye wari hehe uravyibuka nyibutsa twumve hari se hahandi naca ndakubwira cyoreze yandibaza n'umusura corera nasi nagucoreye ejo yego none uno musabwo ni uncorera sivyo corere nawe shama ego mane rega ndakenye mane none ntubizi none urakenye si mu muji none umuji ntuwuzi ko ari ubukenye ndakewe none ntubizi none ndakesa yamaye mbe papa warakomeye wo muri Amerika arakomeye je yitwa yitwa Vesi Vesi uramuzi none ndamuzi arakurungikira impuzu amahera n'amahera y'Imana haraguha amahera atari kwera nimero waruje kuraba ko baroba wironkera ifi yego warahiye ndumva kacameni kweri ni sawa ibintu ni sawa nakajegeta urugero rwawe urafise amahera bibona ko rusa yarusha vese yarusha vese Vesi aramusumba n'amahera waruzi Buno ofisa nanga none kawaida nuje yapfuye ndamuharura ni batandatu ngize kuri batandatu sasa ubwa abari abakomeye ni batanu n'imigisha kabisa yavuze ngo vyamahasa na vyamahasa inyuma yabijya bibaye kweri Imana yarasumbushije sasa wenda mwita Irongera Dani kabiri ndamwita irishura Darcy kubera ujya yitwa Iradukunda Darcy Iradukunda Darcy nace ndamwita irishura Darcy niyo madame niwe mwihereranye mwihangane niba byoroshye n'Imana yarabidufashijemwo nabyo ndi muri Amerika ndabara cyane ko urabona ni umwana nakunda sasa iyo turiko turagana kuganira kuri telefone rimwe na rimwe kuri WhatsApp tukagana nawe mubonye ko ari umwana afise ubwenge bazi ko bisanzwe twari bwahure nk'uko ugenda ariko napanze nze tubonane wari waguma wabingiye Imana ishiko ryayo napanze ibintu dukorana nawe naramaze kuronka connection mu Rwanda n'ahandi tugende
nyene satani kikora ibyayo tora ibyayo naco irazi inzira Imana yacishijemo nizobandanya sure yego gusa mu bana mwihangana ariko bimeze ukuri twarihanganye kubona n'Imana yacidukorera mu bintu nitega cyasanga ndarosa abana babiri bikurikiranye n'ujya gwiye igitangaza kandi ndashima cyane hano reka gushima kabisa ko n'ibintu n'imipango y'Imana iko novuga yego n'ipango y'Imana ko Imana yitanga kandi Imana yitwara kandi Imana igwahirakira yego nuko tugashima ariko nshaka nimba atari ikibazo mbwire gatoya akahise ariko munyihanganire akahise kiwe nimba nkutuntu natunga wibuka kugira ngo nanze bifashe wifashe ukuntu tuzo twaragana mugabo the same time yarakiri umwana ashobora kwidondora nk'uko kujya Kacamani ni kuri ku myaka yari amaze yagiye agomba kwiza imyaka 8 birahari habura nk'iminsi bandwi akwize imyaka 8 sawa Kacamani yari umwana atekereza gose ntiyasinda ahubwo yakunda abana akabakinisha akabaryohera n'ibyo afise n'ibyo twaba tumuhaye byose yarabibaha bose akaca asigarana atana kimwe afise yego icyo kintu yaragikora gose Kacamani yego kuze ko afise urukundo rudasanzwe tumuhaye n'akantu yarakagaburira abana bose bakacabura yewe yavuse nka ryari yiga hehe Kacamani yiga ngaho kuri rape ari amashuri ari ngaho haruguru hajya yagiye yagomba yinjira wa kabiri burya yiga mu wa mbere Kacamani yavuse mu 8 mu 8 2011 bakakiri mutoye cyane ariko imbere yuko ataratanga akazi ya comedy siba mutembera sana amaze kugeza ya comedy cyane bakamenya abantu bacatanga kuza kumutora akamutembereza ngasanga bahuriranye n'umuntu kuko ahari mu isite ashobora gutemberana kubona abantu bavuye ahantu baramubonye ko bari basanzwe bamuzi ugasanga baramutwaye cyangwa bagateramana ahantu gatoya ko twashobora no kumurondera tukamubura Kacamani tugatega Imana ibyikoza akizana ikindi gihe twamuronka ari umwana akundwa n'abantu benshi kandi yashimisha abantu benshi yashimisha abantu benshi rwose akundisha abantu benshi kandi kugeza n'uno munsi hari abantu benshi batanze ko ndise wiwe kuko ubuzima ntibusezera ni ukuri ndabishimye rwose abuze ati ni mama uyu ni madame wanje ujya mamu dogo wanje bavukana na mere wanje bwa mere wanje yaritabye Imana makuru mama sawa uko navuze ku izina twa Vince ashobora na papa Kacamani nawe mukuru n'uyu ariko barabaza jewe cyane ko ni papa we papa Kacamani ama manager ya Kacamani n'uyu muri movie yakina yitwa mama Kacamani nije nakiya ndi muri Amerika nje yitwa papa ari muri Amerika akige kinini nabonye teka mfata umwanya nkuko navuze uzana ubusezerano ntahuza ateje nashobora kuba ndiho cyangwa namaze gufa tukafata umwanya hano ndabaramuce turabukuntu nyene acho twashobora gukora no ariko ndashimana ko twige kubonana kandi twese tukomeye kabisa kuze neza twe turashimye natwe twifuza kukubona yabize neza nari kuzagira ubona ibintu byo gushima kabisa kubona mwashikanya amasaha akifise mwemu sana akomeye na kino gihe tugeze umuntu apfa agasezeranye imvano n'ibitaba byoroshe cyane gusa byose ndabishima Imana kuko twese tubonanye kandi twese tukomeye ko nange ndaye mwihangana ko abona ntibiba byoroshe satani yigendagira icyakaze Imana kiraduha ibisubizo kiduha babiri cha turashima n'ubu tubandanya dushima ibyo Imana yakoze ariko yavukanye ne Gitegama yavukiye hano yavukiye hano
uburyo natwe tuvukanye namwumvukanye mpamvu uyu mujyi wose murawuzi turawuzi ntawe nashobora kuzimiza oya mugushimira cyane rero sinzi ko twashobora kugenda ahandi hanyuma tukaraba uko bimeze tukica tukaganira nyuma twe tukabana ko twavuye Bujumbura kandi abana sinzi ko maze gushikayo Bujumbura naba nahashise n'akacamani twaba twajyanye nama namuherekeje hari ikintu bama bakina no rya wumva kigingi aba namushikanye twaba turi kumwe ariko we ntabwo yari bwashikira n'umunsi n'umwe kigingi bikashike ngaha gusa muga kimwe ujya munsi tumubura yashigikiye twari kumwe aho twari ko turakarabira gusa nk'uko ushise ngaha muhira kweri aha muhira natwe mubaza muhira nihe nahazi muga gusa yarashise aho haruguru ariko ntiyashishe hano aha ni narahashika ariko gikuru ni hano niko navuga gikuru ni hano aho umuntu akika umusaya ejo ushobora kuginzu gasha kamya ati yahiri hari ariko byose ni sawa muga byose narashimye ko byabaye kose narashimye byose ni sawa ariko sinzi ko nimba byemerewe ko dushobora gusimbira hariya dusimbireyo nta kibazo hanyuma umuntu akaraca gukora ibyo tubihejeje sawa none kacamani none cyamutanye biki kacamani mukuri yagwaye imisi 2 yonyine kacamani kujya hari umukuri wawe mwabonye muhira yiga mu 8 witiyeme ubwo niwe yagwaye ananasinzikara kacamani niwe yamubwira ati nema kuko yitwa nema urakujya akazi kawe urazofa akazi kawe kumbe nitubone ko ari we agomba kuzogenda kacamani yarengeje imisi 2 kacamani yafashwe n'umutwe kacamani ko bisanzwe nko ndabigirira abana bose urumva je kawaida kugeza ufise abana 6 na kacamani arimwe urumva abana abo bari imbere yiwe barashobora kuko bagwaye umutwe urashobora kubibona urashobora kuba nka paracetamol ngabona birapfunguse kacamani yatangwa afatwa n'umutwe ndamuha paracetamol nibazana birahera asubira ku kazi nkuko bimeze siko byaheze yarahera bikaza ubwo mu nyuma yaho harageze hamwe acatimba gose kose nari nimenyereye ibintu bavuga ni byamangitengete niko dimiti kirundi bonye ari akanye gose sije nabonye burakeye ndamutwara ahantu kwa muganga hanyene hafi mu Magarama bita kwa Bashira avure mu by'ikirundi oya bavyuvura by'ikizungu baramupima bamupimye bamusangamwe malaria musarabumwe
aca aho nyene baca bambwira ko bamushyira mu bitaro ku buryo nanje nayifise amigoro make Kacamana urumva yari amaze kurenza imyaka yo kuvugwa ku buntu ca mbona yuko ahubwo ko bayimupimye ca ndababwira ahubwo ni mumwandikira imiti ndayigure hanyuma azokirira muhira bo barasaba ko yoja mu bitaro mvuga ati reka azokirire muhira kuko narinzi ko ari malaria y'umusaraba umwe nyene niko nabiziga barayinyandikira mugasiko byagenze ndayishise muhira ndayimuha bukeye nzinduka ngenda ngarutse usanga yarembye kuko sinagumye naho nkorera kuko sinari imeze neza kuko navuga ati muhira hari ikintu kimeze nabi ca ndasubira muhira cyasanga ahubwo yarembye gose namenyo yadadanye ndamuha amatunda aca amwe aca ngaha ndaca ngaha cyo nace mvuga ati reka ahubwo ndamusubize kwa muganga nukuri tumushikanyeyo ko no mudokiteri yaragoranye kuboneka gatonya mugabo aca baramwitaho babonye ukuntu ameze bakimupima gusa bamujyamise cyambona abaganga bararabanye bamaze kurabana baca bamutubwira dusohoke hanze gatonya ndababwira ni mundabire neza ko mutubwiye dusohoke hanze cyavuga ati nana kimwe arahembuka muga kumba umwana yari yagiye natwe yagiye ukuntu mu gihumyi natwe nitwikanguye nitwikanguye kandi niryo rya mbere jembuza umwana niryo rya mbere ibyo bintu bishikiye sinari no kwikangura sinari no kumenya ivyo ari byo ko bamaze kumbwira ko ari malaria y'umusaraba umwe nabo katazokira urufu rw'uyo nuvuga rwarazanye amajambo menshi abantu benshi baravuze amajambo menshi arabavuze ko yoba yarutswe yoba yahawe isumu ibintu nk'ivyo bivanye n'ukuntu abantu babona iterambere ryiwe riko riranyaruka gose bavuga ati katumugire ko ari abantu batanezezwa n'iterambere ry'ubundi nukuri naje noshira ko yaroze ico ndacemeza kuko iyo yari malaria ku miti twari tumaze kumuha yari gucureha nukuri ni yari malaria kuko ngenda araba kugeza ni haheze imyaka 2 gombi kwire ngenda ndavyiga ko kugeza nuno munsi ngicuza avuga ati iyo ngiruko yo nayo za mu nyuma nukuri Kacamani bara je sinarinzi ko yoba yanko jene ukuntu nabona bamusanganira abantu aca nibaza ko bamukunda sinikanguye ko bomwica iti rero wowe kubgawo no musiro yemeza avuga ati umwana wanje yarahawe isumu yarahawe isumu nta nuko ba wikeka umuntu yoba yarayipfuje kumugira ico kibi canke nukuri yo nawe nomenya atari imana gusohoraho ni kugeza nuno musi ni wamuzi kandi nubu ni wari karaburana imbere yawe wanashima jewe sindamumenya kirese wenyine aje kwatura uracumva aje kuvyivugira wenyine bikamunanira ko yo byigumizamwo amaraso yiwe akamuremera yego Kacamani yarishwe gusa sindamenye wariwe imana gusa nimuzi nawe nyene yabikoze ni wabizi waki umaze kumenya iyo nkuru nkawe nka manager wiwe wavyakiriye gute wumvise bimeze gute bro nafashe nk'indoto ukuntu kubona ko twapanze je n'amadudu I think wari ujya mu soko ujya munsi ko twari kwenda gushooting twari twaturyamye hari mu ijoro mbese abazi n'amasa yo muri Amerika natandukanye so byabaye no ari mu gitondo ati hari mu gitondo soko twari turyamye so mbyutse sanga na amafone menshi muri telefone n'abandi benshi ntazi tu itavuzwe ni kuri ni message kuri Facebook ngene yafata nk'indoto ukuntu until I think DJ Final ya telefone ari muri Tanzania ngo ati bro byumvise nivyo abyo ndi kumva nivyo kisema je navyonzi ntavyumva uko nyene nafata nko ari indoto ukuntu ni no maduje telefone avyimana ikora nafata telefone turaganira amaze kuyembwira bona waye muratayebwe ukuntu byaneye kwemera ko ari byo cyangwa ari ububeshi bro ko twapanze uko navuze dukore uwo munsi nyene actually dukora ariko anabaye bro ati n'uyu munsi ndafise ni ntuntu ku mutima niyo mpamvu ngarutse mvuga ati ni ngombwa nzi hano tu mwari umaze kubona na Kacamani mena gona ati mbana gona ari maze kubona naho gusa n'umuntu bwahuze amasuku yanyu nta n'umunsi ariko napanze nze tuburane tu ariko abana bimana yashikora bro icyo wakoze nka manager we kuri uwo mwanya maze kumva iyo nkuru wakoze iki thank you je n'ibintu bikwiye kuba private usa
ntabwo mfise ibintu by'umurenga barashobora naragerageza tu but the same time ko nageza hano nkaba nemeza uko situation ingomba ihinduke tu ingomba ihinduke vyanka vyakunda igimana ikintiza ubuzima yeah bro. Yes ko tuzi ko Kacamani yarateramisha abantu benshi baramukunda niki kugiye gukora kugira ngo Kacamani ntaze yibagirwe mu bantu? Bro ico ni kibazo ciza bro. I like that question. Well ikintu ngiye gukora for now of course you know our Facebook page usoko hariho n'ibindi bintu nanitwa kinye tutarashira out niba avyo niba ama permission niko tubirekuramo editing ukuntu ndashaka kubirekura ko abantu bibagirwa vuba bro. Urashobora gusanga ejo baramwibagiye mugabo ijya zina rya Facebook kandi ibonekane ko abantu benshi bakoresha Facebook cyane kuri ko YouTube cyane mu Burundi. Nugenda kuri Facebook ashaka gutapinga Kacamani Darcy uzobona nyine akazi kiwe tu still rimwe ndagerageza gupostinga nyine ndabiraje bro. Yes ni nkuri ibabaje novuga ku barundi bose ku bantu bari bamagarika ibikorwa vyiwe no ku bavyeyi biwe. Yes kumbure wahuye n'umuvyeyi wiwe ahanini muvyeyi yakubwiye wagiye utahanye ugiye gukora nka manager we nibiki? Boy yambwiye of course nata atombwira je nyene hishikira niyo mpamvu nashaka nze ndako ntibanduye ifoto ndaho ko nameze bivaye n'ivyo nabonye hano ndashaka ko carambwira amaso yabonye before yuko abimbwira hama chingiye gukora niko navuze ni boosting hano hano tu haboneke different ukuntu tu for sure bro. Yeah nigerageje kwibuka mu vyari ariko arakubwira ati hari umunsi yariko asa nuko akora twatsinga akora isuku aca yumva abandi bana ariko bararengana batari bazi ko ari we muvyeyi we bavuga ati iyi ni yari kuba yamva ya Kacamani wa Monster twari tuzi ngase rukira nuvuge ntara Gitega mu Burundi. Kubgawe ni iki ugiye gukora about this place? Nkuko navuze bro ningiye ku boosting hano hano vyanga vyakunda bro kuko Yes Kacamani niho rayikinana mbega abandi bora bakinana gute uzokoma bafasha kwa kundi nyene bizokorwa uzokoma kwa kundi nyene bo ico ni kintu tweganira ko na madu vy'Imana ikora twahuye so tukikwica tuganire bati mbaya ujya wundi mwana ntabwo hari gusa it's okay ndashafise baby singiga ntabwo ngiye gupromosinga ko nzogaruka but again byo bavyiza ariko mvuye no tubanye n'uwo mwana ngo turabe ico twakwaje na madudu tuka trying above boni I think ni babiri soko tukaba trying bose abi tukaraba uyu tumukinisha cyahe n'uyu tumukinisha cyahe I think ico ni kintu nkeneye gukora for sure. Yeah man. Yes kumbere n'umwanya mutari muto mwakoranye na Kacamani mbega umunsi wa mbere murana na Kacamani byari bimeze gute cyangwa umunsi ubona mwingabirano Kacamani cyangwa wamwimvuriye gute Kacamani ko tuzi ko hariho na benshi kumbere bari babikora neza ngaho? Bro jamwana rero bro yarafise yatandukana n'abandi bana tu ngero mwana asanzwe kana yakubwire nawe urabizi ntabwo ari ibintu byo kubwirwa tu bo first time ndamubonye was 2018 17 nkuko kiri mutoyi cyane bro ariko aresha umukobwa ukuntu sinzi nagiye ujya mukobwa basinzi nani ko abanga bona umuntu anyesha video amayenyeshe ko uyu mwana abaye kwe so batinzuri cyangenda ku YouTube kuri gigingo ukuntu mbona ariko ara performing show after hashing nk'umwaka cyangwa imyaka 2 ncanga niba ati ncamenya nani gitoro gitoro yace yaci ibintu byose tu gitoro acarango itinga na before that ndabaze gitoro umwana wumuzi hama acanga ati ndamuzi muganda ashobora guha connection which is mugamaye madudu amashatu turatangura from there. Yeah bro kuje kuri yari umwana atandukanye n'abandi bana bro. Yes man yari umwana atandukanye n'abandi bana yari umwana afise ingabirano ikomeye cyane ikomeye cyane niyo bamuhoye tu. Amen. Yes kumbure uri mu Burundi cyangwa mu mahanga uramenye byinshi utaruzi kumbure benshi barumvise urufugo Kacamani baracika imvutu benshi baracika intege ariko kubwa manager wiwe hari bya twemereye no kubw'umuvyeyi byo yasavye kumbure tuzobona byinshi bimenga kwa kundi nyene umuntu apfuye ntihabe nk'akabinzwe n'ingoma ngo bice berera hiyo ngo kapfungo kabazwa ivu kumbure izina rya Kacamani tuzokome turyumva. Yeah of course bro niyo mpamvu navuze ati nago bereye hano niyo hari n'impamvu nagarutse hano bro kubona muri Amerika nta n'urugendo rurerure cyane bro ko nafashe umwanya hano nkaza hano nkabona n'abavyeyi biwe nkabona hano bamusiza ruhuke it's big deal for sure bro uzo iko any time zogaruka no ni muhira bati nzuri ntabwo ari kure cyane abujumbo nzogaruka tu. Mu bisanzwe kazi sanzwe gukorana akazi mu bisanzwe naka
rero jefise ubuzi bwinshi bro nasohokeye construction nkora CNA nkora na like nursing homes sinzi ukuntu bavyita hano ivyo ni ibintu nigiye tu affect ivyo nkora cyane nkora na nyene na nursing homes nanga imiti ku bantu barwaye ibintu nk'ivyo ivyo gukina movie ntavyo nyene navyo nyene ndakina nka comedy nafise project nyinshi mbari nshaka kuvuga mfise project nakina na Bitoke naheruka muri Tanzania by the way Dar es Salaam nakina nawe mfise nini project ikomeye cyane ngikora mu Rwanda iyo izoca ku TV akomeye Simbi TV Afrimax nyene TV nkizo tu ari umusystem ngikora nawe mu Rwanda singi kuvuga when izosoke project by Bitoke yo shaka guca kuri Wasafi TV take 14 zu kwa gatanu shaka guca kuri East Africa TV twagina mu Tanzania twaya Bitoke ndazantu wese baramu umva yuko ni bya bindi nyene Imana yaramukunze kudusumbya umva ko Kacamani yabakiriho no munsi ariko afise amahigwe menshi kumbure yo gukora nabo bahanzi bakomeye cyane muri East Africa. Yes bro kuko twayipanze nakubwiye maduzo arabizi byinshi ndabanyana uraza kumwaza ufise time akubwira tu ko no twafashanya tu yabaye hafi cyane Kacamani cyane tu hamwe na Mariam of course yaritanga urabona kuva Bujumbura ne Gitega n'urugendo rurerure bro hafi masaha 2 nkuko wihusa masaha 2 wihuse cyane ya Mariam naramutuma kaza tu n'abari imvura hari ibintu by'amabarafu yaraza tu yarigoye ari muri bamwe bamwigoreye Kacamani sana kuko mvuge gute gusa nawe yarigoye na of course na Madudu n'abavyeyi biwe akora abona umwana amaze kumenyekana ntibavyoroshe nta gushaka kugira ngo murinde ngo bikunde tusanga araha baramutwara nkuko yabikubwiye nuko bro none Madudu wowe Kacamani bivuga ko akire gute nta murabo usanzwe hafi yiwe cyane kubisanzwe urupfu rwa Kacamani umuntu anavyibutse biteye n'agahinda n'umubabaro ndyamye numva papa we ampamagaye numva aranterefonye nditaba telefone numva mbwiye ngo Madudu numva atanguye kurira ndavuga nibiki ko Kacamani arapfuye anje sinasobanukiwe ndavuga ati oyaye naba neza ngira sivyo ngira yaravye cankwe banze utohoze neza ndabana ikiringo cy'amasaha 2 cankwe 3 ntariko ndavuga nawe ntamuvugisha atanumwe avugisha uyundi haciye amasaha 3 nasubira ndamutelefone ubu Kacamani bimeze gute ngo Madudu ngo nakubwiye ngo vyaheze ngo yapfuye numva nyene intege ziracitse biranka umuntu arabura ukuntu ari bwifate niho nabwenda nkabwira umutipe wundi ari umutipe wundi twakinana yitwa Cedric ndamubwira niho nashikiye Mariam aramuzi ndamubwira ati burya rero biranse ntitwari bwashobore gukinana muri video ya Avance mugabo hari izindi twakinana Kacamani niho namubwira ko Kacamani yitavye Imana twese tuvyakirana umubabaro ndamubwira Avance nyene ari yaranje turavugana na Mariam turavugana n'abandi Avance turamubwira ikibazo kihari byukuri no kugira mubona arinza kuza nganga ahantu ntihoroshe nimubone imva yiwe nivyo ntiyubatse nkuko izindi zubatse mugabo kugira gusuze no ngaha bitwara uburyo bwinshi haranazimvye rero yarakoze uko ashoboye umuryango urakora uko ushoboye ababanyi n'abagenzi barakora hanyuma turaza ngaha arahambana iteka uko bigeze amfite uko aho uburyo bwari bushika uko uburyo bwari bushika nko umuntu yarashoboye twagerageje kandi vraiment tubona nyene Imana irabidufashijemwo bigenze nyene neza mu mazi ariko umuntu aravye nk'izina rasanzwe afise ukusiko yarakwiye kugirirwa nuvuga guhambuka gutya nuvuga kugirirwa isuku nkuko abandi babagiriye neza ego kubisanzo nivyo ivyo vuze birumvikana bivanye n'uburyo kanaka bwari bwari gukura upfurazi rushika giturumbuka umuntu ntaba yavyiteguriye kandi Kacamani kubisanzo yari umustari muga twari mu nzira y'amajambere novuga ntitwari bwashika ahantu umuntu yari yifuza gushika neza na neza aba barabizi kubisaje ndiko ndavuga na Avance arabizi nibaza ko atanukwezi kwari guheze Avance novuga dutanguye gukorana neza kandi Avance arabizi mwese murabizi bari batanguye kumutumira mu mavene makomeye atandukanye muri iryandwi apfa yaratanguye guheza gigwa muri iryandwi apfa Avance yaramaze kuvuga ati Madudu nshaka tuvugane n'abavyeyi biwe hanyuma dusinye contrat y'igihe kanaka Kacamani papa Kacamani nayi nabimubwiye ko nta contrat bari bafitaniye rero oya nta contrat yari bwawe kuko twari tugitangura vraiment ntambwe twari bwatera arabizi nayi nabimubwiye hanyuma turavugana rero urumva twari mu nzira y'amajambere muri kijya gihapfa yapfuye hari hasigaye igihe gito cyane asinya amasezerano bakigingi bariko baramutembereza hiryo hari amahera bari
bemeye gutanga muri iryo gihe hari gihe yagomba ronka udufaranga n'umuryango ugira aho ugeze vraiment aca aritaba Imana bisigura ko nta mafaranga vraiment twari dufise kandi twari mu nzira y'amajambere ninaco gituma urupfu rwashitse giturumbuka twe biratugora kugira ngo muwo mwanya twari dufise kugira bishoboka kuko ibi bitwara ama miliyoni menshi bro ibi byo kubaka amakaro y'ikamasima bitwara ama miliyoni bitwara amahera atari make twe twarakoze ibyo dushoboye haraba kugura ikibanza haraba kugura n'utundi tuntu ama déplacement y'abantu guca ku mazi ki umva byara amahera menshi nukuri ku bantu baba basanzwe bakunda Kacamani batuguma inyuma natwe ndumva tuguma twakoze ibintu buhoro buhoro kuko naje ubu kuva Kacamana agiye tama bifesi yambwiye yuko ko noraba ngamusubira ngakina hari utuntu maze gusohora nk'utuntu dushika nka tubiri bifesi umuririmbyi bife ahubwo nayimuze bifesi Vensa basi mu Kirundi yego byari bicanganye gatoya byari bicanganye yego urumva narakinye ndamaze gusohora nk'utuntu nka tubiri kandi abantu baramaze kudukunda gusa icyo baguma bambaza n'ubu baguma babaza none byahereye ko acyuhagarika ko waruje neza mugati ubu biracagoranye gatoya muganda cyabandanye kugeza n'uno munsi niko ngoma ndababwira kandi nizere ko bizobandanya yes manager akajambo gatwe ko bakunzi bakacamana mvuge gute nyene abande phone bihangane foto ntibagira umuryango we of course hari umuryango yasize tu umuryango keneye of course support ya at the same time nitwibagire bro and again nakashimire foto umwanya shimire so Kacamani ukuri cause best aranze nka papa Kacamani muri movie kandi haro umuntu ushaka kuvuga ati ni so Kacamani ntiyemera ko ati ni Vince ari muri America niko bose ari bazi ya twese tuzi ko papa bari muri America eko shaka bitatu bimuzi so Kacamani ukuri nuyi muri film lakini nka so Kacamani na mama Kacamani akaba yari Mariam bivuze yuko next time babona so bakamubona papa hano bavuga ati aho bro hano bavuga ati uyu ni so Kacamani ukuri wo muri muvare muri US nuko bro mama Kacamani ari ngaho mama Kacamani ngo ngaho gato ngo ngaho gato Mariam Mariam ni sawa yatubwiye papa Kacamani ngaho muri movie na uri mama Kacamani ariko wavurenguri hari yes kumbure nkawe wasanzwe wakinanye na Kacamani akajambo gatoyi canke mu majambo magufi ngikuvuze kuvyerekeye uruvugo Kacamani yes kubwi wanje novuga ati bon byarashitse Imana isubira kubyayo hama donc twese twarababaye kuko twamubonamo ikintu kidasanzwe twamubona donc yari impano yari yaronse twe kumbure twagiye kuzimenya dukuze ariko yagiye kuyimenya akiri umwana muto cyane yarafise ahantu yoshitse ariko bon Imana ko yashimye ko bibuko nyene hari impamvu yabigize ntawe uhaririza Imana hari impamvu vyabaye ico gituma kubwi wanje mvuga ati Imana imwakire nkuko yamwakiriye nyene mu bwami bwayo hanyuma nkuko Vansi yabivuze abakunzi biwe bamenye ko umuryango wiwe ukihari kujya abandi ba regent sanga bibuka imiryango yabo nawe mu ba comedian twadufise mu Burundi vraiment yararimo yari umwana yubatse izina mu Rwanda hari abantu bari bamuzi vraiment hari abantu bari bamuzi hari nabo donc byabagoye gutahura ko atakiriho rero bivuze ngo ku bantu bamukunda babandanye basupporting umuryango kugize mu gihe babituye bazavuga ati dufashije uyu n'umuvyeyi wa Kacamani dufashije umva nkaho bo babafashije ujya mwana kujya nyene bamwitaho abariko babandanye bitaho abo bavukana canke abandi bose byo bavyiza gusumba yes kumbere ndabashimire mwese nawe urakoze cyane yes kumbere twarako turagerageza kumenya byinshi kuvyerekeye uruvugo Kacamani bivanye n'abasanzwe baramuhagarikiye mu bikorwa vyiwe vya comedy n'abavyeyi biwe no mu muryango y'ukumbure manager by the first time ashitse novuga aho Kacamani yarasanzwe yavukiye naho Kacamani yasanzwe bamuhambiye yes bamubwiye amajambo menshi kumbure n'ivyo atarazi yagiye abimenye no munsi nawe kumbure nk'umufans wa mbere wa Kacamani wagiye umenye byinshi kuri no munsi yes kuri mikoro kumena Benny Band Camera Kenny tuzosubira naho gutaha ya Niyo Cell TV ntibagire kugira subscribe bye